Turazi ko isuku kuri mwebwe abigeme canke abapfasoni mutajijukira neza no kurimenya uko ryotegerezwa gukorwa ku bitsina vyanyu. Karibu mu kiganiro kumenya aho tuyagira hamwe uko isuku ry'igitsina ritegerezwa gukorwa. Ikiganiro catunganijwe n'inshuti yanyu Iradukunda Frank Brice afadikanije na Cool Bros TV. Rero bagiteri nziza zo mu gitsina c'umukobwa canke c'umugore, ico twokwita mu rurimi rw'igifaransa flore vaginale, mu yandi majambo twoyita liquide vaginale. Iyo flore vaginale nayo ikaba ifasha gukingira igitsina c'umugore kwandura ingwara zimwe zimwe zifatirwa mu bihimba vy'irondoka, eka mbere no gusukura igitsina c'umugore canke c'umukobwa. Isuku ry'imbere mu gitsina c'umugore rirakenewe mu buzima bwa misi yose. Nambe isuku ry'umuntu ridakorwa neza, za bagiteri nziza zikingira igitsina c'umugore ziracika intege, kandi igitsina c'umugore kiravamo kigatangura kugira ingorane zitandukanye. Reka twiganire neza uko isuku ryo mu gitsina c'umugore ritegerezwa kugenda kugira ntihabe itosekara ry'igitsina ubwaco hamwe n'amavangingo hamwe na nyene co ubwe canke ubwiwe. Izo bagiteri nziza zo mu gitsina ico twokwita flore vaginale ni giki? Izo bagiteri nziza zo mu gitsina mu gifaransa ni flore vaginale, ziherereye imbere mu gitsina. Ndavuga igice c'imbere mu bigize uduce tw'igitsina canke tw'igihimba c'irondoka c'umugore. Igizwe n'uruhurirane rw'ico bita amabagiteri meza akorwa mu bisanzwe n'umubiri ubwayo. Uruhare rwazo ni ukurinda uburinganire mu gitsina canke bw'igitsina hagati yo kubaho kwa bagiteri nziza na bagiteri mbi bita virusi. Iyo habaye ihungabanwa ry'izo bagiteri nziza, izo twita flore vaginale, indwara zimwe zimwe zandukira biciye mu bihimba vy'irondoka zirashobora guca zibonekeza vuba bwangu kubw'inguvu nke bw'izo bagiteri nziza zirinda ico gitsina c'umugore canke c'umukobwa. Iyo izo bagiteri nziza zirinda igitsina c'umugore zitarinzwe neza, zirashobora guhungabana. Ati mbega bimeze gute? Nibihe bintu bituma haba ihungabana rya flore vaginale, za bagiteri nziza twariko turababwiye mu gitsina c'umugore canke c'umukobwa? Ibintu vyinshi bishobora kugira ingaruka mbi ku buringanire bw'izo bagiteri mu gitsina c'umugore bikozwe mu kutamenya. Hariho abagore canke abakobwa batazi uko bakora isuku mu gihe bahejeje kugira umwanda mukuru, tutibagiye na muto. Mu vyangingo wategerezwa kugira isuku muri buno buryo butegerezwa. Uhejeje gukora umwanda mukuru wategerezwa kwiyoza canke ivyo twita kwitawaza ukoresheje amazi naho nyine meza. Ati rero woca ubikora gute? Kugira ngo wirinde ubucafu hamwe n'akanuko kabi gaturuka mu mwanya ndangagitsina, bikorwa uku gukurikira. Ntabwo wiyoza n'ayo mazi uva inyuma uja imbere, ahubwo wiyoza n'ayo mazi uva imbere uja inyuma. Ucisha imbere ukuboko ukagira nk'usunika uwo mwanda wawe uja inyuma amaja ku mugongo kugira uwo mwanda ntuwugarukane indani canke imbere mu gitsina. No ku mwanda muto naho nyine nitwibagire ko bisaba ko ukora isuku rikwiye kandi ukarikoresha n'amazi meza. Kandi kiranazira ko iyo ugiye ku mwanda muto uvayo udahejeje neza akazi wari wagiyemwo, ahubwo bisaba ko usoba neza ugaheza neza kugira udasigayo uwo mwanda w'amasobe mu gitsina cawe, kuko uwo mwanda ushobora guteza umutekano muke kuri za bagiteri nziza zirinda igitsina cawe arizo bita flore vaginale. Hariho n'ibindi bintu bihora bitera umutekano muke kuri za bagiteri nziza zirinda igitsina muri rusange. Ati rero ivyo bitera umutekano muke ni nk'ibihe: gukoresha isabune ya gifuranguwo
bene za zindi duhora twogesha amasafuriya canke duhora tumesesha, ndazi ibintu vya bene uko nyene, canke zirya sabune zisanzwe tumenyereye indani mu gitsina iyo uri muri dushe, kwipompa za parufe ku gitsina, kwambara ikareso canke turya duhuzu twambara musi dufata cane, aho ndavugamwo n'amaboka, kwambara udukareso tw'utugozi bene twa tundi twita udusiringi, gukoresha pilule, kuja mu butinyanka ntukore isuku rikwiye, kuba wibungenze naho nyene ntukore isuku rikwiye ry'igitsina, iyo waciye imvyaro ariko ntukore isuku rikwiye, iyo uhejeje gukora imibonano mpuzabitsina hanyuma ntiwiyoge igitsina cawe canke ngo ugihanagure. Ivyo vyose twababwiye ngaho hejuru canke n'ibindi vyose twibagiye ni bituma haba ihungabana rya za bagiteri nziza zirinda igitsina. Namba ukeneye gukora isuku ryo mu gitsina neza nk'uko bisabwa, ufata amazi y'akazuyazi hamwe na za sabune zabigenewe zitwa detore ugurira muri farumasi, hama ukiyoga neza nk'uko bivugwa n'abahinga mu vy'ibihimba vy'irondoka, kandi twibutsanye ko atari vyiza kuryama wambaye agahuzu ko musi, ikareso niyo ndiko ndavuga. Ati rero nubuhe buryo bubereye bw'isuku ry'igitsina c'umugore canke umukobwa nubwo yoba ari mu butinyanka? Gukora isuku ku gitsina cawe buri munsi ni ngombwa kandi bifise akamaro keza, na cane cane no ku magara yawe bwite. Kuva ku munsi wa mbere wibonye ko ubutinyanka gushika urinde uca imvyaro, hakenewe gusa gufata ingeso nziza zo gukorera isuku igitsina cawe. Isuku ryo mu gitsina c'umugore canke c'umukobwa. Rero isuku ryimbitse ryo mu gitsina ryategerezwa gukorwa n'imiburiburi 2 canke 3 ku munsi, ariko twibutsanye ko uko woza igitsina cawe nabi kandi kenshi gashoboka utuma za bagiteri nziza zigwanira zikongera zigakingira igitsina cawe, ko bituma zicika intege kandi zikagabanuka ubushobozi ku rugero rwo hasi cane. Ati rero ku bihimba vy'igitsina c'umugore bitegekanije gukorerwa isuku neza ni nk'ibihe: bisabwa yuko wiyoza buhoro buhoro kandi n'agatambara keza, kandi n'ibiganza vyiza wabanje gukaraba neza n'amazi meza n'isabune. Rero hategekanije gukorerwa isuku ni ku rwinjiriro rw'igitsina c'umugore aho bita ku mishino, gushika hejuru ku gitsina aho bita ku mbezi canke ku gaharage uko benshi bakunze kuvyita. Kandi mwibuke ko ubwa mbere twavuze ko kizira gukoresha isabune iyo ariyo yose. Bishitse ukabura isabune yitwa detore igurirwa mu mafarumasi, wokoresha amazi meza y'akazuyazi, kandi mwibuke ko bibujije koza indani mu gitsina c'umugore canke c'umukobwa, kuko uba uriko ugabanya ubushobozi bwa za bateri nziza zirinda igitsina arizo bita flore vaginale. Ibibujijwe mu gihe uriko urakora isuku ry'igitsina c'umugore. Twibutsanye ko gukoresha ga canke ikiroso canke urusenga mu koza igitsina cawe kiri muri bimwe mu bituma igitsina cawe kibura inguvu zo kwikingira za ngwara ziturutse ku isuku rike zifatira mu bihimba vy'irondoka, arizo nka infection urinaire, kandi mukaba muzi yuko nayo kwibangamiye abantu benshi muri kino gihe, kansere y'ugwinjiriro rw'igitereko canke kansere y'igitereko ubwacu. Bishobora kandi kugutera kuba ingumba, mbere n'izindi ngaruka mbi twoba twibagiye muri ivyo twavuze ngaho haruguru. N'irihe suku rikenewe cane mu gihe uhejeje gukora imibonano mpuzabitsina? Oya, ntabwo bikenewe cane kwiyoga umubiri wose iyo uhejeje gukora imibonano mpuzabitsina, ariko ahanini haba hakenewe ko iyo uhejeje kurangura amabanga yabo wubatse ko wategerezwa basi kuba ufise agatambara keza iruhande yawe
mbere ukaba wanategekanije n'amazi meza yo guhanagura ca gitsina cawe, ndavuga igitsina c'umugore canke c'umukobwa. Ati rero nayahe mabwirizwa ukurikiza mu gihe uri mu butinyanka? Iyo uri mu butinyanka wategereza kwirinda hamwe no kurinda igihimba akabanga cawe, ndavuga ati igitsina, kuko uko ufata igitsina cawe nabi niko kirushirizaho kumera nabi, kuko za bagiteri zirwanira igitsina cawe nazo ziba ziriko ziracika intege. Iciza nuko wotegerezwa guhindura buri uko amasaha 4 canke mu gihe uba watebeje naho nyene ugahindura iyo kotex yawe haheze amasaha 6 naho nyene uba watebeje, nivyo ndabibasubiriyemo. Kuko burya umwansi w'igitsina cawe ni ubushuhe buterwa n'ivyo wambaye. Iyo hageze mw'ijoro naho nyene wabwiriza kwama ugavye, kuko si vyiza ko amaraso yuzurana cane muri kotex, kuko araba menshi kugeza yaho avamwo akavura. Rero iyo yamaze kuvurira muri kotex biratuma haba n'ubushuhe bwinshi mu gitsina c'umugore canke c'umukobwa, bigatuma za bagiteri nziza zirinda igitsina c'umugore canke c'umukobwa zicika intege. Rero zitegereza gucika intege kubw'ayo maraso bifatanije n'ubwo bushuhe. Reka tubiganire neza uburyo bwiza bwo kubikamwo impuzu zawe zarizo zose ukunda kwambara. Ego, impuzu zisanzwe canke bene za zindi twita amasuvetima mu kirimi c'igifaransa. Rero iyo zibitswe neza biratuma isuku ryisununurana cane cane kuwuzambaye. Twohanura abigeme canke abagore muri rusange kuza barijukira kwambara uduhuzu two musi dukoze mw'ipampa, kuko turi mu duhuzu dukinga cane kutaba ihungabana rya za bagiteri nziza zikinga igitsina c'umugore canke c'umwigeme. Ikindi naco twohanura abigeme canke abagore ko kizira kwambara amapantaro imirotso mu kirundi zifata cane, kuko ziri mu bituma igitsina c'umugore canke c'umukobwa kidahema neza, kikongera kikabira intuguta canke iyashu nkuko bamwe tubimenyereye. Ni hamwe uca usanga igitsina c'umugore canke c'umukobwa gitangura kugira ingorane, za ngorane twababwira ubwa mbere. Ikiganiro cari kumenya. Murakoze cane kudukurikirana. Yari Iradukunda Frank Brice bafadikanije na Kubros TV. Naho ubutaha. Kubros TV.